inzira y'ubwenge. Kuva mu myaka ya kera cane imbere ya Yezu, kw'isi haragiye harakurakuranwa ingoma z'ubwami bwagutse bukomeye nka Misiri, Babuloni, Perse, Ubugiriki na Roma, bugategeka igice kinini c'isi kandi igihe kirekire cane. Kuwa kane Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo irindwi na gatandatu niho amateka y'isi y'uno munsi yandikwa bushasha, aho havuka ihanga ryahavuye riganza ayandi mahanga yose ari kw'isi, riba nka ca gisagara kibonwa na bose kuko cubatse mw'itaba ry'umusozi, kikaba umuco uboneshereza ibindi bihugu vyose vyo kw'isi, nk'uko Yezu yabivuze muri Matayo 5:14-16. Iri hanga rigashikana umuco waryo aho utarashika, uhereye i Vatikano kwa Papa Leo wa 14, muri Venezuela kwa Maduro, muri Libya kwa Gaddafi, muri Cuba kwa Fidel Castro, muri Iraq kwa Saddam Hussein, muri Syria kwa Bashar al-Assad, gushika muri Iran kwa Ayatollah Ali Khamenei. Ni benshi bakomeje kwibaza mbega leta zunze ubumwe za Amerika zifise ubuhangange bungana gute, ububasha bwazo bugarukira he kugira zishobore gutembagaza leta zose zitavuga rumwe nazo hirya no hino kw'isi. Donald Trump yishimikije iki kugira ashobore kujugumiza isi yose no gutera ubwoba imiliyaridi 8 z'abantu batuye isi yose, iyo ashize rihagere n'umwe akurayo ngo amuhinyuze canke ngo amuvuguruze, ku buryo Donald Trump bwiwe yubahuka kwemeza ko afise ububasha buri hejuru y'amategeko mpuzamakungu yose ari kw'isi, haba nayo leta zunze ubumwe za Amerika ubwazo zateye ku mukono. Kubera iki? Kuva ku 28 Ruhumu mu mwaka wa 2026, aho leta zunze ubumwe za Amerika zirongowe na Donald Trump zahaguruka zikagaba ibitero kirimbuzi kuri Iran, ibitero yagavye asigura ko abikoze ku neza y'abatuye isi bose, kuko agamije kubuza Iran gutunga ibisasu ruhonyanganda vya nucleaire, kuko ngo isi itozokwigera ironka amahoro n'ituze mu gihe Iran yoba yemerewe gukomeza ubushakashatsi bwo guhingura ibisasu ruhonyanganda vya nucleaire. Gushika isaha y'uno munsi, aba n'abandi bakomeje kwibaza ico leta zunze ubumwe za Amerika zishimikije kugira zishobore kwigira ihanga riganza yandi mahanga yose ari kw'isi, gushika aho ziba nk'umucunzi, ingabo ijejwe gusubiza ibintu mu buryo, gardien canke gendarme du monde ajejwe guhagararira no kugarukana ituze, amahoro n'umutekano mw'isi yose. Iki gihugu ni bwoko ki? Ubuhangange bungana uku leta zunze ubumwe za Amerika zibukurahe? Ninde yazihaye ububasha burengeye ibindi bihugu byose byo kw'isi? Igihugu ihera ryaco ariyo ngero y'ifaranga mfatirwa ko mw'isi kuva mu 1944 gushika isaha no munsi. Urugendo rw'amateka ya leta zunze ubumwe za Amerika kuva zitaravuka ari urubuga rw'ubucakara, akarere kari kagizwe n'uturere 13 twakolonizwa n'abongereza mu kinjana ca 18, gushika kivutse mu 1776, mu nyuma kiza gucika igihugu rutura, ihanga riganje ayandi mahanga yose ari kw'isi nk'uko tubibona no munsi. Nivyo tugira turabire hamwe mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Nitwa Hatangimana Patrick Rusage Maestro. Kaze kuri iyi chaîne YouTube ya HP Menya Burundi. HP Menya Menyesha n'abandi aho bamenya. Inzira y'ubwenge. Menya. Isi nk'uko tuyibona no munsi yaramaze imyaka myinshi itagira leta zunze ubumwe za Amerika, kuko iki gihugu cyo kuva kuri George Washington mu 1789 gushika kuri Donald Trump uno munsi kuva kivutse mu 1776, caje gishobora ivyananiye ubwami isinzi bwabaye rutura, bwabayeho bugaharanira ugushaka kuganza isi yose ngo igendere ku ngingo imwe, iyobogwe n'umwami umwe, ariko bibata ku amazi mu myaka irenga 1500 iheze kuva hasenyutse Roma, ubwami bwa nyuma bwategetse buganza isi yose. Donald Trump asa n'uriko ashaka gushira mu ngiro ico cifuzo cyo kuba umwami w'isi, akayobora ihanga riganza ayandi mahanga yose. Umugambi wananiye abanyaburaya isinzi bari bihangange mu kuyobora
nka Charlemagne, Charles Quint, Louis XIV, Napoleon, Kaiser, Hitler, Mussolini, Stalin, Vladimir Lenin, Leopold, Elizabeth II n'abandi benshi. None ubwo bubasha bwo gukoroniza isi yose bisa nkaho abanyamerika bariko barabigerako kugira isi igendere ku mategeko n'amabwirizwa ahuye n'ishaka rya leta ya Washington, nk'uko wogira niwo mugwa mukuru w'isi yose. Leta zunze ubumwe za Amerika ubu bubasha zibukurahe? Reka tubanze dutembere mu bihe kugira tubanze dusesangure neza twitonze inkomoko y'iki ciyumviro c'abanyamerika co kuganza isi yose dufatiye ku mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika. Imbere yuko cikukira kikaba igihugu kimwe kigizwe n'amareta yunze ubumwe arenga 50. Iki gihugu cakomotse ku turere 13 twakoronizwa n'abongereza Mayflower kuva mu 1620. Abari baba mw'utu turere bari bakomotse mu mihingo itandukanye y'isi, bagerera kuri ubu butaka bitewe n'imvo zitandukanye. Bagiye hamwe bataravye ubutandukane bw'amoko n'urukoba, biyamiriza amatagisi y'umurengera bategekwa n'abongereza. Bari babahagaze ku gakanu bagasaba ko bategerezwa kubanza kuronka uburongozi kugira babandanye batanga ayo matagisi. Muri make bikukire kiba igihugu nk'ibindi bihugu vyose. Ubwo hanyuma bahavuye bashika kuco bipfuza nubwo bitaboroheye. Kuwa 4 Mukakaro umwaka wa 1776 niho abanyamerika baronka intahe yo kwikukira. Kuva ubwo ku gitigiri cy'ibihugu rutura vyari ku isi haba hiyongeye ko leta zunze ubumwe za Amerika. Inkuru itashimishije na gatoyi leta ya Londres, kuko vyasa nkaho umwongereza bamukuye amata mu kanwa, kuko yanabaye intandaro y'intambara yamaze imyaka 7. Leta zunze ubumwe za Amerika ziri mu ntambara zigwana n'ubwongereza gushika mu 1783. Mu 1787 niho ibwirizwa shingiro rya leta zunze ubumwe za Amerika ryandikwa, maze mu 1789 hatogwa icese George Washington mu mabanga y'umukuru w'igihugu wa mbere wa leta zunze ubumwe za Amerika. Iki gihugu cavutse cubakiye ku guharanira ubwigenge, gukomeza igisata c'amahinguriro, kwagura ubutaka amaja mu burengero, kikarangwa kandi n'indiyane hagati y'abanyagihugu. Usanga hari vyinshi badahuriza ko cane mu bijanye n'imibano, umwe wese agaharanira iyubahirizwa ry'agateka kiwe n'abiwe. Ibi vyatumye iki gihugu gihura n'amagume y'intambara kuva mu 1861 gushika 1865 hagati y'abanyamerika bo mu majaruguru bari bagwiriyemwo abagwizatunga bene inganda n'amahinguriro, bagatana mu mitwe na bene wabo bo mu bumanuko bari bagwiriyemwo abakoroni n'abakoresha ubucakara. Iyi ntambara agiye kurangira mu 1865 ku ntsinzi yabo mu majaruguru. Kuva ubwo haca hasinywa amasezerano yo guhagarika icese ubucakara n'ibindi vyose bisa nabwo ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko aha hose Amerika ubuhangange bwayo ntibwari bwigaragaze gushika mu kinjana ca 20. Ikinjana ca 20 caranzwe n'intambara zibiri z'isi zikomeye gushirako n'intambara y'ubutita. Intambara ya mbere y'isi yabaye kuva 1914 gushika 1918, iya kabiri kuva 1939 gushika 1945. Leta zunze ubumwe za Amerika zaragize uruhare rukomeye muri izi ntambara zompi, bitewe nuko hompi zabanza kureka impande zompi zigatabagurana, ku buryo leta zunze ubumwe za Amerika zibonye ku mpande zompi habuze uwutsinda uwundi canke ko intambara igiye kuzomara igihe kirekire, leta ya Washington yaca iza kwentervena kandi uwo ishigikiye agaca atsinda. Mu yandi majambo, mu ntambara zibiri z'isi zabayeho mu gihe Ubudagi aribwo bwazisomborotsa, leta zunze ubumwe za Amerika nizo zavuza ifirimbi ya nyuma yo kuzirangiza, haba ku neza canke ku nabi. Akarorero nako kwa 6 Myandagaro mwaka 1945, aho leta zunze ubumwe za Amerika mu gutinya gutsindwa n'abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi zaciye zitera igisasu ruhonyanganda ca mbere ca nucleaire mu gisagara ca Hiroshima.
n'ubundi haheze iminsi 3 no kuvuga kuwa 9 myandagaro leta ya Washington irekura ikindi gisasu ruhonyanganda ca nucleaire gituritsa igisagara ca Nagasaki aha hose ni mu Buyapani. Gutyo ibihugu vya Axe no kuvuga Ubudagi, Ubuyapani n'Ubutaliyano baba baratsinzwe babona kumanika amaboko, maze intsinzi iba itashe mu bihugu vy'aba Alliés no kuvuga leta zunze ubumwe za Amerika, leta zunze ubumwe z'abasoviete, ubwami bwiyunze bw'abongereza n'ibindi bihugu bari bacuditse. Ibi vyatumye isi yose itangura kubona ko uwushigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika aba ashigikiwe n'isi yose, gushika mbere no mu gihe c'intambara y'ubutita guerre froide kuva mu 1945 gushika mu 1991 aho leta zunze ubumwe za Amerika USA na leta zunze ubumwe z'abasoviete URSS zatana mu mitwe zigahangana atari kurasana, ahubwo mu bijanye n'ivyumviro, imico, ubutunzi na politike gushikaho URSS zitsindwa. Kuwa kane Ndamukiza mwaka 1949 leta zunze ubumwe za Amerika zifadikanije n'ibihugu vya Buraya zaciye zisinya amasezerano yo gushiraho umuryango wa OTAN mu ntumbero yo kugwaniriza umwasi hamwe, na cyane cyane mu gukomeza umutekano mu bihugu vya Buraya, umutekano wasa n'ubangamiwe n'ibihugu vya URSS. Izi leta zunze ubumwe z'abasovieti zabayeho kuva 1922 zari zigizwe n'ibihugu 15 zahavuye zisenyuka mu 1991 maze iburaya haba hasenyutse intwaro zose za gikomunista zari zifise inkomoko muri URSS. Uburusiya bw'uno munsi kuva ubwo leta zunze ubumwe za Amerika zica zisigara ari zonyene zivuga rikijana atakindi gihugu binganya ububasha, gushikaho zidatinya no kuja gutembagaza intwaro z'ibindi bihugu zikora ibinyuranye n'ishaka rya leta ya Washington. Gutahura kahise ka leta zunze ubumwe za Amerika bituma dutahura inkomoko y'ubuhangange bw'iki gihugu ku buryo gifatwa nk'ihanga riganje isi yose. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, ihanga ryatoranijwe n'Imana kugira riganze ayandi mahanga yose. Kuva mu 1845 abanyamerika isinzi harimo uwitwa John Winthrop barakoresheje ijambo ryanditse mu Njiri ya Matayo 5:14-16 aho Yezu yabwira abigishwa biwe ati ni mwebwe muco w'isi, ntawe ushobora guhisha igisagara cubatse mu itaba ry'umusozi. Aba banyamerika baciye batangura gukwiragiza inyigisho z'uko leta zunze ubumwe za Amerika arico gisagara cubatse mu itaba ry'umusozi, kikaba umuco uboneshereza ibindi bihugu vyose vyo ku isi, igihugu c'agatangaza cagenewe kuganza isi. Ivyo bakabivuga bafatiye ku kuba Amerika abo yashigikira mu ntambara zombi z'isi hamwe n'intambara y'ubutita baca batsinda. Leta zunze ubumwe za Amerika zice zitangura gufatwa nk'umurinzi w'isi ajeje kugarukana amahoro n'ituze mu bihugu vyose vyo ku isi. Ibi abanyamerika bakabihuza n'abavuga butumwa ba kino gihe, na cyane cyane bagwiriyemwo abadventiste bemeza ko leta zunze ubumwe za Amerika ari ryo hanga rivugwa muri Bibiliya, na cyane cyane mu kigabane ca 13 c'ivyahishuriwe Yohani aho havugwa ihanga rizoganza ayandi mahanga yose, ihanga rizoba rikomeye mu by'ubutunzi na gisirikare. Ariko aba badventiste bobo bagakwiragiza zino nyigisho badashimikiye ku kuba Amerika ari hanga ryatoranijwe n'Imana, ahubwo ko ari bigaragaza igihe ca nyuma c'imperuka. Ubwa kabiri, Amerika usivye ibi vyumviro vyo kuba ari hanga ryatoranijwe n'Imana, mu buryo bugaragara Amerika iza kwisonga mu bushobozi bwa gisirikare. Nkuko tubikesha ibiharuro bitangwa n'ikigo Global Firepower, gushikisa ino munsi leta zunze ubumwe za Amerika ziza kwisonga mu bijanye n'ubuhangange mu vya gisirikare, kuko nico gihugu ca mbere gitegekanya amahera menshi cyane yagenewe gisirikare mu mwaka. Kuko nk'akarorero uyu mwaka wa 2026 Amerika yategekanije amahera yagenewe gisirikare angana n'imiliyari 900 z'amadolari y'abanyamerika, mu gihe nk'akarorero igihugu nka Irani co ku mwaka gitegekanya imiliyari 15 gusa z'amadolari. Leta zunze ubumwe za Amerika kandi zikaza kwisonga mu kugira ibirindiro byinshi vya gisirikare hirya no hino ku isi. Hanze ya leta zunze ubumwe za Amerika hari ibirindiro birenga 800. Amerika kandi kaza kwisonga mu kugira amato rutura ya gisirikare agwa ko indege isinzi kabuhariwe mu kurasa. Amerika kandi
ikaba igeze kure cyane mu ikoranabuhanga rihanitse mu bya gisirikare ugereranije n'ibindi bihugu. Ubwa gatatu, ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibuhagaze gusa mu bya gisirikare, kuko iki gihugu kiza ku isonga mu bihugu rutura bitunze cyane ku isi, kuko gushika isaha y'uno munsi nk'uko vyandikwa na Financial Times, abahinga bemeza ko PIB, umwimbu mbumbagihugu wa Amerika, ungana n'ica kane ca PIB, umwimbu mbumbagihugu w'ibihugu n'amareta yose ari ku isi. Mu yandi majambo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise ubutunzi bungana n'ica kane c'ubutunzi buri ku isi yose. Ibica vyunyurwa no kuba idolari ry'abanyamerika ari ryo rikiri ihera mfatirwa ko mu budandaji ku isi yose. Kuva mu 1944 gushika isaha y'uno munsi, ku buryo ibice birenga 60% vy'amahera monnaie de réserve ari mu bubiko bw'amabanki makuru y'ibihugu byose byo ku isi. Ibi bice 60% bivunjije mu madolari y'abanyamerika. Amerika iracari kandi ya mbere mu kugira umurindi w'iterambere unyaruka gusumvya ibindi bihugu byose byo ku isi, kandi iki gihugu kikaza kwisonga mu gushora cane petroli na gaze mw'isi yose. Ubu buhangange bwa Amerika mu by'ubutunzi butuma iki gihugu uwo gifatiye ibihano mu by'ubutunzi bimugirako ingaruka mbi nyinshi kandi zikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hambavu yo kuba igihangange mu bya gisirikare no mu by'ubutunzi, iki gihugu kandi kiza kwisonga mu bijanye n'ikoranabuhanga. Hambavu yuko ari wabo wa internet, iki gihugu kirimo GAFAM, ihuriro ry'inganda zitanu zitunze kurusha izindi zose ku isi, inganda kabuhariwe mu ikoranabuhanga kandi zinjiza amahera menshi ku isi. GAFAM ni Google, Amazon, Facebook, Apple na Microsoft. Hambavu ya GAFAM haca hiyongera ko Tesla na X, inganda z'umugwizatunga Elon Musk. Mu bijanye n'imyidagaduro, iki gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika nico kirimo Hollywood, ikigo mpuzamakungu gitunganya amareresi mw'isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakaba iwabo wa YouTube, uruganda rutunze amamiliyoni y'ugwaruka hirya no hino ku isi, kuko rukabahembera ivyo baba bashize k'urwo rubuga. Muri Amerika hakaba kandi iwabo w'amashure y'akarorero ku isi nzima, Harvard na Stanford, aza kwisonga mu kuramura abahinga kabuhariwe bafise ubumenyi ntagereranywa kuri umubumbe wose. Iki gihugu kandi kikaza kwisonga mu iterambere ry'ubwenge mvaruganda, intelligence artificielle, hamwe no kurema ibintu bishasha, innovation, bituma ugwaruka rwo ku isi yose rukurana indoto zo guhonyoza ikirenge ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gushika ubu bisa nkaho imibereho n'ubuzima bw'abatuye isi bose buri mu minwe y'abanyamerika, bitewe nuko ivyo isi ikenera byose kugira itere imbere birunze ahantu hamwe mu gihugu kimwe, arico Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoganza isi gushika ryari? Mwari kumwe na Johatangimana Patrick Rosage Maestro. Mwakoze mwese, twari kumwe mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Iciza nugufyonda handitse subscribe canke s'abone kuri iyi shene ya HP Menya Burundi. Nimugiraho muba mwubahwe, musangwa amahoro y'Imana na Gahwane. HP Menya. HP Menyesha n'abantu aho bamenya. Inzira y'ubwenge. Inzira y'ubwenge.